Reka ndabaramutse nanawe nikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa irya nino n'umwanya w'amakuru agezweho ariko haragarukwa ko hari inkuru zimaze iminsi zivugwa ku muhungu asigwa na Petero Nkurunziza, umuhungu we w'imfura. Uyu ni Keri Nkurunziza. Keri Nkurunziza akaba ariko aravugwa ko vyinshi cane nyuma yaho tubabwiriye ko hari ibibazo vyadutse hagati y'umuryango w'umuhisi Pierre Nkurunziza n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Ivyo byose bikaba vyaravuye ku kuntu Perezida Ndayishimiye yoba agomba gufuta ihinguriro FOMI. Twababwiye ko ihinguriro FOMI ryoba ryegukira Petero Nkurunziza mu rwizatunga ziranotse, ndetse n'uwahora ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Ariko inyuma yaho hatanguriye kwaduka icuka kibi ndetse no guhangana kuri hagati y'ivyo bihangange, no kuvuga General Bunyoni ndetse na Ziranotse, ariko nanone n'umuryango w'umuhisi Petero Nkurunziza ukaba warabijemwo. Haravuzwe amakuru menshi, hari amakuru avugwa ko Keri Nkurunziza yoba apfunzwe. Ayo makuru turaza kuyagaruka ko tubabwire ivyo amasoko yacu yo kwizera yemeza. Mbere hari n'abavuze ko Keri Nkurunziza yoba yarahunze igihugu. Nivyo koko Keri Nkurunziza yarahunze canke arapfunzwe? Yoba apfungiwe hehe? Turaza kubigaruka ko vyose mu buryo bw'idonido. Hari n'amajambo akomeye Keri Nkurunziza yagiye akunda kuja arashikiriza mu minsi itandukanye. Turaza kugenda tuvyumva vyose mu buryo bw'idonido. Hakaba rero hari n'ibintu bikomeye General Neva yoba yari yaremereye umuryango usigwa na Pierre Nkurunziza, ariko nanone ngivyo Ndayishimiye akaba atarabikoze. Ivyo vyose turaza kugenda tubigaruka ko n'ukuntu vyateye ishavu abo mu muryango usigwa na Pierre Nkurunziza yahoze atwaye Burundi. Muri ano makuru turafise inkuru nyinshi zitandukanye nico abanywanyi bacu bavuga kuri amwe mu makuru tuba twagiye turatambutsa. Nimba utarafyonda kuri subscribe wobaza ugafyonda ko kugira igihe cose turansa amakuru uraje uba mu bambere bashikirwa nayo. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro dutambutsa muri benshi. Banywanyi bacu mwese aho muri ndabaramukije nanabakaze. Ushobora kuba udukurikira uri ngaha mu Burundi, mwese ndabaramukije. Abadukurikira muri ku migabane y'amakungu ya kure namwe muri mu bihugu bibanyi, mwese ndabahaye kaze mwano makuru. N'amakuru aba agenda avugwa irya nino, hari biba vyatangajwe n'amasoko yacu atandukanye, turavyegeranya tukabibashikiriza mu idonido. Niba vyagiye biravugwa mu binyamakuru vyose nta handi ushobora kubironka atari kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Muti rero ibi vya Keri Nkurunziza vyoba ari ibiki? Icuka kibi hagati y'umuryango wa Pierre Nkurunziza n'umuryango wa Ndayishimiye Varisito, aho Ndayishimiye Varisito yagiye akunda kuja arumvikana avuga amajambo yo kwikurako canke se kwihakana ko atari samuragwa. Akaba yaravuze ko rwose abanyagihugu bamwizigiye, ivyo kuvugwa ko agendera mu makanda yo yasubiriye ivyo yaravyemanze ko atagendera mu makanda yo yasubiriye. Ibi vyashavuje cane bamwe mu bagumyabanga, ariko nanone bagashavuzwa no kuba Perezida Ndayishimiye ari umwana w'umugambwe ariko agomba kwigenza nkaho ari umuvyeyi w'umugambwe. Muranibuka amajambo akomeye yavuzwe n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo, akavuga ko nk'uko Eklezia Katolika yubakiye kuri Petero, nako ngo n'igihugu c'u Burundi canke umugambwe CNDD-FDD wubakiye kuri Petero Nkurunziza. Ivyo rero bikaba vyerekana ukuntu Pierre Nkurunziza yari yaranigize imboneza yamaho, yarakomeye cane nico yarasiguye mu mugambwe CNDD-FDD. Bamwe bavuga ko Pierre Nkurunziza yakoze ibidasanzwe, ariko abandi bavuga ko Pierre Nkurunziza ari mu bagize uruhara mu guta mu gihugu, mu guta mu manga igihugu c'u Burundi, bivanye n'ikiringo ca 2015, ikiringo ciyamirijwe n'abatari bake, bakabona ko ico kiringo cahonyanze amategeko ndetse kikanahonyanga n'ibwirizwa shingiro. Turiko turavuga ku vy'ibiringo ndetse n'ivy'agateka ka zina muntu, katubanze tubashikirize ino nkuru aho ikiringo c'intumwa idasanzwe ya ONU congerejwe nubwo cari ciyamirijwe cane.
inama yabaye ku wa kane niyo yatoye iyongerezwa ry'ikiringo c'umwaka uwo munya Burkina Faso Fortune Gaëtazongo iyo ntumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi yari yiyamirijwe mu Burundi na leta n'amashirahamwe yigenga akorera mu Burundi, ariko ishirahamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu ryo ryamwongeye ikindi kiringo kubw'isoko ryacu muri Geneve ryari Geneve. Amatora ntiyagoranye kandi ntiyatwaye umwanya munini. Ibivuye mu matora ku bihugu 47, 20 vyatoye ko intumwa idasanzwe yongerwa ikiringo, 10 vyabihakanye nayo 17 ntaco babivuze ko, niko iryo soko rivuga. Mu bashigikiye ico kiringo hakaba harimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA, Belgique, France, Allemagne na Ukraine. Mu bihugu bitashigikiye ico kiringo ca Chine, mu bihugu bitashigikiye ico kiringo hakaba harimwo Chine no kuvuga igihugu c'Ubushinwa, Cameroon, Algeria, Cuba, Eritrea, Gabon, Somalia na Sudane. Naho umurwi ataho uhagaze ukaba warugizwe na Benin, Cote d'Ivoire, Ubuhinde, Gambia, Malawi, Maroc, Senegal na Afrique du Sud. Afrika yerekanye ko atahihagaze mu gushigikira Uburundi, nta gihugu na kimwe catoye ko gishigikiye ico kiringo. None woreka gute kwerekana aho uhagaze mu bijanye n'ihunyangwa ry'agateka kazina muntu? Niko umusesanguzi w'umurundi abisigura. Hari umunezero kuri bamwe kubona ico kiringo c'intumwa ya ONU congerejwe. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu akorera mu buhungiro na mpuzamakungu avuga ko anezerejwe n'ayo matora. N'intambara dutsinze, intsinzi ikwiye. Turashimye inama y'agateka kazina muntu ya ONU ishaka ko habandanya hakurikiranwa ukuraba neza ubwicanyi butandukanye, ihagarikwa ry'agasakisaki, uguhohotera abantu, ugushashuza abantu ku nguvu no kudahanwa ku bakora ayo mabi yose. Niko bivurwa n'umushingwamanza Armel Niyongere arongoye ishirahamwe Akati Burundi, rimwe muri ayo mashirahamwe yari yitwaye muri ONU kugira ngo ikiringo c'intumwa idasanzwe ku Burundi congerwe. Hari umubabaro kandi ku ruhande rw'abashigikiye leta n'abakorana nayo kubw'amashirahamwe ari ku rubuga mu Burundi. Ayo matora y'inama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu ngarababaje. Bati twashavuye cane twebwe amashirahamwe arenga 40 twari twasavye ko ivyo biro vyugagwa, uwo yigira ko ari intumwa idasanzwe ku Burundi akora ibishoboka vyose mu ntumbero yo gucafuza igihugu c'u Burundi, atanga ivyegeranyo bihengamye bijanye na politike atatubajije. Arateye isoni kandi yategerezwa guhagarika gucokora igisata c'agateka kazina muntu ku mvo zitazwi. Niko bishikirizwa na Gerard Hakizimana, n'umukuru w'ishirahamwe ryishinze kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama ku izina rya bagenzi we, imbere yo gusaba ko leta itaha umwanya uwo yifatanya n'abagerageje guhirika ubutegetsi muri 2015 nk'uko nyene we abivuga. Igikorwa ataco kivuze gitega ifata ayo matora nk'uko atacabaye. Bati ahubwo banse ayo matora asa n'ayahengamiye kuri politike, hamwe n'abatagize ico babivuga ko 27 nibo batsinze ku bihugu 20 bikoresha agateka kazina muntu nk'igikoresho co kuraba uko politike iriko iragenda ku isi muri rusangi. Bamwe muri bo batoye oya ku burenganzira bw'iterambere. Niko rero vyashikirijwe n'umushikiranganje yajejwe imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu Albert Shingiro ku rubuga rwa X rwahora rwitwa Twitter, mu kibanza co gushikirizamwo ivyiyumviro. Yongereye ko ati ayo matora yerekana ko abayateguye batarasohoka burundu ngo bave mu kiringo co kuva mu mwaka wa 2015 2020 aho Burundi bwiganzurana ubutwari bukaburizamwo ihirikwa ry'inzego zatowe mu Burundi. ONU yikaba yizeye ahubwo ko Uburundi buheruka gutorerwa kuba mu nama bushobora kuzokorana n'imirwi ya ONU ijejwe gukingira agateka kazina muntu. Fortune Gaëtazongo
akaba yanasavye imbere kongererwa ikiringo kugira ngo yibonere ubwiwe ku rubuga intambwe zifatwa n'u Burundi mu bijanye n'agateka ka zina muntu, akaba ashaka kandi gushika ku butaka bw'u Burundi kugira ngo atangure ibiganiro n'abo bafashanya mu Burundi n'inzego zo mu gihugu mu bijanye n'impinduka zikenewe mu ntumbero y'iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu. Gitega ikaba ishobora kwisanga yarizibiriye ibisabo vyiwe vyo mu nyuma. Igihugu canje ntikigomba gusubira kumwumva avugwa. Turamwiyamirije kandi ntazokwigera aronka urupapuro rwo kwinjirayo. Nabandanye akorana n'abamuha amajambo yo gucafuza igihugu canje. Niko vyaheruka kuvugwa n'umukenyezi yaserukira Uburundi Geneve Elisa Nyarabirori imbere y'inama nkuru y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yijerwa agateka ka zina muntu inyuma yo kwanka icegeranyo c'umwaka catanzwe n'iyo ntumwa idasanzwe ku Burundi. Ibiro vyiwe bikaba vyasubiriye umurwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi muri gitugutu 2021. N'ivyo biro ntivyari bagarekurigwe kuja mu Burundi mu myaka 5 wamaze. ONU ikaba rero yaremeye kongera amafaranga agenewe ibiro vya Zongo. Igituma ndabashikirije ino nkuru nuko twariko tuvuga ku kunyinyurana ndetse n'icuka kitari cyiza hagati yabo bavuga ko bari mwiragi rya Petero Nkurunziza n'umuryango usigwa na Petero Nkurunziza. Cancane rero ibintu bikaba vyarunyuwe n'ikiringo ca gatatu kidakurikije amategeko, aho muri 2015 amakungu yafatiye ibihano igihugu c'u Burundi kubera ico kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ivyo bamwe bavuga ko ico kiringo cataye Uburundi mu manga, kuri ubu ari nazo ngaruka igihugu c'u Burundi ndetse n'abategetsi bakiriko barahangana nazo, nubwo batagomba kwemera ivyabaye muri 2015. Bakavuga ko habaye imigumuko, ariko abategetsi bakiyobagiza ko Pierre Nkurunziza yahonyanze amategeko n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ye yarusha. Bamwe rero bakabona ko ubutegetsi bwategerezwa kwemera guhangana n'ingaruka z'ivyo bibazo, gutuma rero intumwa idasanzwe yabone ku vy'agateka ka zina muntu idahonyoza ikirenge ku Burundi, ngo nuko abategetsi bavuga ko bakoze ibishoboka vyose agateka ka zina muntu kariko karubahirizwa, ariko ababikurikiranira hafi bakabona ko atacakozwe. Tugaruke kuri ca cuka kibi coba kiri hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'umuryango usigwa na Pierre Nkurunziza, aho hariko haravugwa ko Ndayishimiye agira afute ihinguriro FOMI. Iryo shirahamwe FOMI naryo rikaba ririmwo imitahe itari mike ya Petero Nkurunziza. Uwo mutahe wa Pierre Nkurunziza ukaba urimwo amafaranga atari make, ariko Neva baramusavye ko yogira umutahe muri FOMI, ariko aravyanka kuko abona ko yoba yifatanije n'abasuma bahombeje igihugu, bagafata amafaranga y'igihugu agenewe abanyagihugu bakayajana mu mahinguriro yabo. Gutyo rero Neva mu gihe ariko aragwana intambara nabo yita abasuma kandi bazingamitse ubutunzi bw'igihugu, yabonye ko kuja kwemera iyo mitahe canke se ivyo bari kumuha ibizwi nka dividende muri iryo shirahamwe FOMI vyoba vyerekanye ko rwose yoba yifatanije n'abasuma, kandi mu gihe avuga ko ariko aragwanya abazingamitse ubutunzi bw'igihugu. Perezida Neva rero yaravyanse, mu gihe iryo shirahamwe ryo rifise dividende zigenerwa umutegetsi wese ashobora kuba umukuru w'igihugu kugira iryo shirahamwe ribandanye gukorana na leta atacamira, kandi ko amafaranga ya leta aguma acishwa muri iryo shirahamwe. Gutyo rero Perezida Neva yaravyanse, ivyashavuje cane bamwe mu bari muri iryo shirahamwe. Niyo co catumye Neva afata ingingo y'uko iryo shirahamwe ritegerezwa gufutwa mu Burundi kuko ririmwo amanyanga menshi. Hari ibintu vyinshi vyagiye biravugwa hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'umuryango usigwa na Petero Nkurunziza, aho hari ivyo yari yaremereye uwo muryango kuja arabafasha, ariko kuva Neva ashitse ku butegetsi yariyobagije amasezerano yagiranye na Pierre Nkurunziza n'ivyo Pierre Nkurunziza yasize yubatse. Bamwe bavuga ko Perezida Ndayishimiye ariko arabisambura, ariho hoba haravuye icuka kibi
hagati ya Perezida Neva n'umuryango wa Pierre Nkurunziza, ariko bikaba vyarunyuwe n'ukuntu Perezida Ndayishimiye yavuze ko rwose atagendera mw'iragi rya Petero Nkurunziza, ko yamusubiriye akamukorera mu ngata ivyo kugendera mu makanda yiwe rwose atabikozwa. Ibi vyose rero vyarashavuje cane ibihanganye muri CNDD-FDD, ariko nanone kucuruka kibi kiri hagati y'umuhungu wa Pierre Nkurunziza, Keri Nkurunziza n'umukuru w'igihugu, nuko ayo masezerano yose yari yaremeye ko ivyo azokorera umuryango usigwa na Pierre Nkurunziza, Perezida Ndayishimiye yanse kubikora. Hari n'ibibazo bikomeye Keri Nkurunziza yoba yaratuye General Neva, General Neva akamubwira ko azomuha inyishu kuri ivyo bintu, ariko nanone Neva akaba yaranse kumwishura. Ivyo rero bikaba vyarashavuje Neva, ivyo bikaba vyarashavuje Keri Nkurunziza, ari naho havuye abakuru ko Keri Nkurunziza yoba yaravuze amajambo akomeye akayabwira umukuru w'igihugu, bamwe bavuze ko koba ari ukumwubahuka. Gutyo rero ngo Keri Nkurunziza yabonye ko yitaye kuri songoye agira ubwoba, ndetse ngo hari n'abamuhanuye ko adahunza ashobora kugirirwa nabi. Ayo makuru yose agenda aravugwa mu begereye uwo muryango wa Pierre Nkurunziza, ariko mu matohoza twakoze ntabwo turamenya ko Keri Nkurunziza yoba apfunzwe nk'uko biriko biravugwa. Nta cyemezo na kimwe dufise ko Keri Nkurunziza yoba apfunzwe, ariko haranavuzwe ko yoba yarahunze igihugu. Ku bijanye n'uko yahunze igihugu, amakuru twamenye nuko Keri Nkurunziza ngo yoba atari mu gihugu, ariko amasoko amwamwe twabajije ku vy'iyo nkuru atumenyesha ko Keri Nkurunziza nivyo koko atari mu gihugu, ariko ko atahunze, ahubwo yoba yaragiye kubandanya amashure yiwe ivyigwa. Murazi ko yize ivyigwa vya gisirikare, kuri ubu ari liyetona. Kuba rero ari liyetona mu gisirikare c'u Burundi, yagiye kubandanya yandi mashure hanze y'igihugu. Amasoko yegereye uwo muryango niko atumenyesha ivyuko yoba yarahunze kubera impari ndetse no kutumvikana kuri hagati yiwe na Perezida Ndayishimiye. Ngivyo rwose ntabwo ari vyo, ahubwo ngo nabagomba kumwambika ibara, abagomba kumudodobereza, kuko babona ko yitekaniye kandi ataja mu vya politike. Hari n'abavuze ko Keri Nkurunziza yoba yariko arakorana vya hafi na General Guillaume Bunyoni, kubera ko General Guillaume Bunyoni nawe afise umutahe utari muto muri iryo shirahamwe FOMI. Gutyo rero ngo yariko arakorana nawe kugira bashobore kwigarurira iryo hinguriro FOMI. Iryo hinguriro naryo rikaba rifiswemwo imitahe n'abatari bake, barimwo nk'umurwizatunga Ziranotse. Gutyo rero ngo bakaba bagomba kwigarurira iryo hinguriro, ariko nanone Neva akaba ataranezerejwe n'ivyo biganiro ndetse no gukorana vya hafi kwa Keri Nkurunziza, ari mu begereye umuryango canke se ari mu basigwa na Petero Nkurunziza. Gutyo rero hakaba haravuzwe ko Keri Nkurunziza yoba yaragirijwe ko ariko arakorana n'abansi b'igihugu, kubera ko yoba yarakoranye na General Guillaume Bunyoni. Ayo yose ni amakuru abavugwa irya nino tugenda turegeranya, ariko nanone tukabandanya gutohoza ibiba bibera mu butegetsi. Ivyinshi biba vyaragize ikinyegezwa, vyinshi biba vyaragizwe ikinyegezwa gikomeye, aho abategetsi bo badashira ahabona mwenayo makuru. Keri Nkurunziza ntakunda kumvikana cane mu binyamakuru, ntakunda no kuvuga amajambo menshi, ariko ivyo bivugwa ko yoba yarahunze kubera ko yoba yarasuzuguye Perezida Neva, nuko yoba yaragerageje gukorana na General Guillaume Bunyoni, mu gihe havugwa ko Perezida Ndayishimiye ariko araca ku biti no ku mabuye kugira afute ihinguriro FOMI. Ivyo byose bikagenda bivugwa mu gicuka atari ciza hagati ya Ndayishimiye n'umuryango wa Pierre Nkurunziza, kubera ko hari ivyo yari yarabemereye ariko atashoboye gukora. Benshi rero babona ko Perezida Ndayishimiye ariko aragwana n'umuryango wa Petero Nkurunziza mu gihe wari witekaniye, kandi ko no gufuta ihinguriro FOMI rwose koba ari ugusambura ndetse no gusubiza inyuma umuryango wa Pierre Nkurunziza, mu gihe Ndayishimiye yari yarasezeranye ko ashitse ku butegetsi azobandanya gufata neza umuryango wa Petero Nkurunziza, harimwo nk'uko umutekano wabo utegerezwa gucungegwa nk'uko vyahora, kuba ibibanza bikomeye bamwe bamwe bafise bitegerezwa kugumaho, ndetse no gucunga ko
ata muntu umwe ashobora guhungabanya umuryango wa Pierre Nkurunziza ngo nuko atakiri umukuru w'igihugu. Ivyo rero bari baravyemeranije imbere yuko Pierre Nkurunziza yitaba Imana. Ivyo vyose bikaba vyaragiye bikunda kuja biravugwa, ariko nanone ubutegetsi nk'uko twabibabwiye buba bugomba ko amakuru aja habona. Amasoko yacu yegereye ubutegetsi niyo agenda araduha ivyazi kuri izo dossier. Ivyo rero vyose bikaba bivuzwe mu gihe Pierre Nkurunziza yasavye ko yoronswa ibitahe ya se muri FOMI, ariko nanone abarwizatunga barimwo Ziranotse bakaba baravyanse. Akaba yarituye Neva ariko akaba atanyishu yamuhaye. Pierre Nkurunziza nta vyemezo bihari ko yoba apfunzwe nk'uko vyavuzwe, amakuru twe twokwita ibihuha, ariko amakuru twamaze guhabwa n'isoko ryo kwizera nuko Pierre Nkurunziza atakiri mu gihugu. Kuba atari mu gihugu nta vyemezo ko yoba yarahunze canke ko vyoba ari ugutinya ko Perezida Ndayishimiye ashobora kumufata nk'urwanya ubutegetsi bwiwe. Amasoko yo kwizera yegereye uwo mwubahwa avuga ko Pierre Nkurunziza yagiye kubandanya ivyigwa vyiwe, ariko akavuga ko yoba ari kwiga ivyigwa vya politike. Bamwe bavuga ko rero yoba ariko arakora ibishoboka vyose kugira azoba umwe mu bategetsi bakomeye, gutyo yikoreko akarenganyo ariko aragirirwa na bamwe mu basenedede FDD. Ibi vyose nibiba bivugwa yoba vyagiye biragaruka ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi, amakomanteri bamwe n'abandi bagenda baratera. Ivyose rero tubona ivyo tuba twegeranirije mukabikurikira kw'idonido. Ngayo amakuru avugwa kuri Pierre Nkurunziza, ariko tubandanya gutohoza koko yarahunze, yoba yarahungiye mu kihe gihugu. Amakuru twarose nuko nyene yagiye kwiga. Ivyo bindi bivugwa akaba ari amakuru abatambutswe irya nino cane ku mbuga ngurukana bumenyi agenda aratangwa n'abantu bagiye batandukanye.